Bwira mugenzi wawe tuvuge inkuru nziza. Bwira mugenzi wawe tuvuge inkuru nziza. Ati mbwa tumaze twibutsanya inkuru mbi. Inkumbi yavuze yuko twatakaje Imana ariyo soko y'ukubaho kwacu. Inkumbi yatubwiye yuko twaguye mu maboko y'umugwanizi, y'umutiha, tudashobora kwikiza ngo twikure mu maboko. Inkumbi tubwira yuko waduserukiye mu itongo rya Edeni nka Adamu wa mbere, yaguye akaneshwa, kandi muri we twaguye turaneshwa, ku buryo umwe wese muri twebwe arakiwe n'Imana kandi yononekaye rwose muri we atoshobora kwikiza. Mbere n'ivyaremwe byose bimukikuje vyabaye afekte n'icaha. Mbega iyo ni inkuru nziza? Ni inkuru mbi. Munyemerere rero muri iminota mikenya nari nemeye ko nza kunyarutsa tuvuge inkuru nziza. Reka tutangure inkuru nziza ya mbere itubwira ku Mana yuko ata n'umwe ashoboye kwirondera yoyo yaje kuturondera. Ata muntu n'umwe ashoboye kuyisanga ahiri cyangwa ngo yisubize aho yavuye. Imana yaje kuturondera muri Kristo Yesu. Muri Luka 15 Yesu aca imigani itatu: ifaranga ryatakaye, ihera ryatakaye, intama yatakaye, hamwe n'umwana w'icangazi. Tumwita umwana yatakaye. Ariko igihe avuga ihera akavuga intama, hose avuga yuko nyene ryo yagiye kugira iki? Yagiye kurirondera. Igihe avuze umwana w'icangazi tubona ari wagarutse muhira, ariko kubera Yesu adashobora kuvuga ibintu bidafise logike, naho hano atavuze yuko uwo mwana ari data yagiye kumurondera. Nta muntu n'umwe ashobora kugaruka muhira atagarukanwe n'Imana. Kurya ihera ari nyene ryo yagiye kurirondera, kurya intama ari nyene ryo yagiye kurirondera, niko umwe wese muri twebwe yarazimiye adashobora kwigarukana muhira, atazi n'inzira ishobora kumugarukana ku Mana. Imana mu gihe gikwiye kigeze yambara umubiri iza kuturondera biciye muri Kristo Yesu. Mbega iyo si inkuru nziza? Dukomere Imana amashi menshi. Naho Satani umenga arahambaye, naho umenga Satani umenga arakomeye, naho vy'ukuri atwaza ituntu n'ubuja, n'icaremwe si umuremyi. Yesu yaramunesheje. Sinzi ivyo ariko arakubwira, sinzi ubuja yakuboheyemwo, abavyeyi ntibabuzi, sinzi ubuja yagushizemwo. Satani agira ubuja. Yumvire kuba mu buja kandi uwo muntu ari kiremwa atari umuremyi. Umunsi umwe kubera nkora ibikorwa vy'Imana ku bajene, baranzaniye abana babiri bavukana, ndabona ko bafise ikibazo, bambwira ngo bagoye abadayimoni, hanyuma nyirawe arabadepoza n'imodoka caragenda. Ambwira ati uzombwira ivyavuyemo. Ndabitegereza ndavuga mwebwe musa n'abantu bagwaye, baremerewe mu mitima, baremerewe. Hari ikintu muriko murahisha, mwe nk'abadayimoni mugwaye, hari ikintu muriko murahisha abavyeyi banyu. Birababaje. Sanga abo bana babiri uko bavukana babanye nk'umugore n'umugabo. Simba ndababesha. Iyo turavuga ubuja, ni ibintu na nyoko atazi, na so atazi, n'uwo mwubakanye atazi, ariko biteye isoni, n'ubuja. Nawe ushobora no kwiraba mu cirore, umva nayo umuntu agutse ngo barangura imbwa, ushitangura gushwana, hari n'umunsi w'ejo uvuga ati jewe by'ukuri ndi imbwa. Nta muntu ntutse mu bwabo by'ukuri ndi imbwa, ndi ubuhimbi. ubuja
uja ukavuga ati aha nashitse gute, byatanguye gute kugira ngo shike mbuwe umuntu ameze gutya, kandi c'est trop tard. Ko Satani ikintu cya mbere akora kugira ngo c'est trop tard. Ijambo Satani mu gihe bisobanurwa l'accusateur, uwo mutira afise ibintu byakoresha arakwakiza hamwe na le contrôle de batubivuga mu mwanya, ahejeje gutwara mu bintu vya mbere biteye isoni cyo gati erega nacumaze kandi ntuzopfa uvuye ngaha, c'est trop tard. Ashaka kubwira sinzi imyaka ufise, sinzi imyaka ivyo bintu bimazemo, mugabo c'est pas trop tard. Urashobora kuba umuntu mushasha. Hari abantu babaye bashasha bafite imyaka 50, hari abantu babaye bashasha bafite imyaka 18, hari abantu babaye bashasha bafite imyaka 15. Urashobora kuba umuntu mushasha, mugabo Satani akubwira ati byararenze, uyu muntu wacitse, uyu muntu wabaye byararenze, ntabwo ushobora guhinduka, urugo rwaheze. Maze imyaka 10 mu rugo, mugabo ndahura n'abantu bambwira ati Apotre, reka kwita umwanya udutaka umwanya. Byaraheze, uru rugo rwaraheze. Nagaye n'umwana adafite imyaka 18 arambwira, ndiko namubwira ubutumwa, arambwira ati Apotre, byaraheze. Nukubwira inda maze gukorora kuri ibyaka yanje, nawe nusura kandi kumbwira ubutumwa. Ndambwira ati ntibirahera. Nuko mutwegeye urahura n'umwana wa seza ukamenga ni mama wa 50, ibintu amaze gukora n'ibintu azi birarenze. Unavuga abarongozi banyu bari ngaha babone musirimba gusa, sinagije vyaha baririmbye n'abari hariya ari n'abari hariya, natwebwe abarongozi birarenze. Ngo uko vyorenga kose ni Satani azakongera mu matwi yakubwira ati uwo muntu wamaze kuba ntugishobora guhinduka. Mugabo hari inkuru nziza, umunyanazareti yasizwe amavuta na mpwemu yera kugira ngo agende arabohora umuntu wese Satani atwaza amanyama, kandi cyatumye umwana w'Imana ahishura kugira ngo asangangure ibikorwa byose byo wamugwanitse. Arashoboye, arashoboye kugukiza, arashoboye kubohora. Nta buja togukuramo, nta mpinduka toguhereza, kuko ni areba muri wewe gukunda no gukora ibimuhimbara. Tumukomera amashi. Nibidushikana ahantu hagatatu tuvuga kuri Adamu. Uyu Adamu wa kabiri yitwa Yesu Kristo yashoboye aho Adamu wa mbere yananiriwe. Munyemerere isome Abaroma igice 5 kuva ku murongo wa 12 gushika ku 19. Twari twavuze inkuru ingene Adamu yaduserukiye maze arananirwa, maze haza Adamu wa kabiri araduserukira, ariko bataragira iki? Aranesha. None rero ko bimeze bityo, nuko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko n'urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Jewe niko ndarangiza, sigaje iminota mike. Turavuga kuri Yesu Kristo. Adamu wacu wa kabiri yanesheje ariko arageragezwa na Satani nyuma y'iminsi 40. Yaranesheje Satani ariko aramugerageza ngo amukoreshe icyaha mu buzima bwe. Yamaze imyaka 33. Yaranesheje igihe yagiye ku musaraba agapfa. Yaranesheje igihe yazuka. Yesu Kristo yaranesheje mu kibanza cyacu, aduhereza ingabire yiwe y'ubugororotsi. Yashikije ibyagezwe bisaba mu kibanza cyacu, maze yakira igihano cy'ibyagezwe twahonyanze kugira ngo twebwe tubone ingabire y'ubugororotsi. Mwatigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha bwacu kugira ngo muri we duhinduke
ukugororoka kw'Imana. Inkuru nziza hari ico ivuga kuri twebwe, itubwira ko dushobora kuba abantu bashasha biciye mu gitangaza ca Mpwemu Yera. Itubwira yuko uburake bw'Imana bwakuwe kuri twebwe n'ikimazi ca Yesu Kristo. Mpwemu Yera adushoboza kwizera yuko tutakiri abatsindwa, ariko twatsindanishijwe muri uwo yatsindishijwe mu kibanza cacu. Ibirenze ivyo aza kugerera mu mitima yacu, akaduheza ubushobozi budushoboza kunezereza Imana. Ubwa nyuma Abikolosayi 1:20 canke hariya mu Baroma turabona ko ivyaremwe navyo nyene vyacunguwe, ivyononywe n'icaha bidukikuje navyo nyene vyaracunguwe, nubwo turindiriye igihe aho uwo gucungwa kwavyo kuzoserukira. Munyemerere twari twavuze ibihe bidashira, munyemerere tuvuge gatonya ico bino bintu bisobanurwa ku bihe bidashira. Tuza kuba turangije. Mbega inkuru nziza, inkuru nziza iyo ifise rentabilité, sibyo none? Mubu no guheza miliyoni 5, ni akira ndaguhaye miliyoni 5, ukizinezerewe nibaza ko mwamaze gukumburukanya nayo mahera yansubiza. Iyo ari inkuru nziza, iyo ari inkuru nziza, inkuru nziza, inkuru nziza iyo ifite agaciro k'ibihe vyose. Ngira ndangize mvuga abantu bose nagenda navuga ico Imana ibavuga ko ibihe bidashira. Ubwa mbere, inkuru nziza itubwira yuko Imana izocika umugabane wacu ibihe byose. The Lord is my portion, the Lord is my inheritance. Imana niwe mwandu wanje kandi niwe mugabane wanje. Iyo ndirimbo abera bayirimbye ibihe vyinshi bifuza kugira Imana nk'ubutunzi bwayo, ariko hano ku isi ntivyigera vyuzuye. Umunsi umwe biye tubwira yuko Imana izocika umugabane w'abera ibihe bitazoshira. Muri bukiri muri ngene yatanguye twatakaje iki? Ariko iheza Imana icitse umwandu wacu ibihe. Ivyesho Yohana 22 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4. Ndabwiye Satani mu bihe bidashingire bizogenda. Satani azoterwa mu muriro hamwe n'abadayimoni. Satani azohanwa, ashirwe mu kibanza aho inope nuire, aho atakintu na kimwe agishoboye gukorera umuntu n'umwe. Ivyesho Yohana igice ca 20 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 15. Uyu Satani yagwanije abera ibihe n'ibihe, bitubwira ku munsi umwe azohanwa kandi ubutagisubira kandi kuduza umutwe. Nivyo Yesu yaramunesheje ku musaraba, ariko uno munsi bitubwira ngo mugwanye Satani nawe azobahunga. Ko n'ubu agenda yivuga nk'ingwe, ariko ivyo bikora ubu umunsi umwe navyo bizoshizwa kwiherezo burundu. Ubwa gatatu bitubwira yuko ibihe bidashira tuzoririmba indirimbo ya Yesu umwagazi w'intama w'Imana ibihe vyose. Ivyesho Yohana 15 ku murongo wa 3. Murashaka kumenya ibizodushikira twebwe ibihe byose? Twatari tuvuga ko umuntu yononekaye yatandukanijwe n'Imana burundu, ariko bitubwira Yohana wa 3 murongo wa 2. Nanone bere ndata turiki abana b'Imana, kandi uko tuzosa ari kuri iki ni kuri ishobo. Agico tuzi niki nuko Yesu ko azosa ariko natwe. Mbega si inkuru nziza ibihe byose ko ukwasa niko natwe tuzosa. Mbega ivyaremwe byose bizogenda gute? Ivyaremwe byose bizoremwa bushasha. Haleluya, haleluya. Azorema ijuru risha n'isi shasha. Petero yandika mu cete ca 2 ca 3 avuga ngo ijuru rya none n'amasi ya none Imana yabiteguriye kuzoturirwa, maze bizorema ijuru risha n'isi sha, ivyo ukugororoka kuzobamwo. Mbega si inkuru nziza? Inkuru nziza, inkuru nziza iyari ibihe byose. Ndabasabe duhaguruke turiko twibaza ano majambo 3. Mbega dukora iki? Dukora iki kuri inkuru nziza? Dukora iki?
dukora iki? Nagira mvuga ibintu bitatu twokora kuri iyi nkuru nziza. Munyumvirize, ngira mvuga ibintu bitatu twokora kuri iyi nkuru nziza, cyo dusenga. Ubwa mbere, umunsi umwe Petero aje kuvuga ubutumwa nk'ubu, abantu nka mwebwe baramubajije ngo mbega bagabo bene data dukora iki? Mbega abantu bamubajije bari abapagani, bari abantu baje gusenga Yerusalemu mu minsi mikuru. Ico kibazo cyo ngo mbega dukora iki cabajijwe hehe? Mu rusengero. Aha nyene urashobora kubaza ati mbega nkora iki? Kugenda kwishura nka Petero, nimwihane, mwizere, muhindukire Imana, umaze ibyaha vyanyu bibone guhanagurwa, umaze ngo ibihe vyo guhemburwa bibone ingene biza bivuye ku Mwami Imana. Imana ihabwe icubahiro. Imana igusaba kwihana n'ukwizera. Hajya handitse gute? Handitse gute? Ariko mwaramaze kurimenyera, hari n'ucibuka ko riri hano. Izere Mwami Yesu. Izere. Kwizera si ibintu mu mutwe uvuga ati ngo je naramwizeye. Ni kugumbira iyo ngabire ya Kristo. Ni guhindukira uheza umugongo icaha, kugira ngo Kristo abe ivyizigiro vyawe vyonyene hano ku isi n'ibihe bitazoshira. Ubwa kabiri, nimba warizeye aya majambo twavuze, n'amajambo ukwiye kwibwira buri munsi, kwibutsa buri munsi, kugira ngo wubakwe mu kwizera kuzima. Ubwa nyuma, twese hamwe iduhamagarira kwizigira amasezerano yayo ari mu ijambo ryayo. Ivyo yasezereye bitarashika bizobishitsa. Tuduze amaboko yacu imbere yawe. Uyu munsi wa Pasika wanyibukije yuko wabirangije vyose kugira ngo nsubire mu migenderanire nawe. Mpereza iyo ngabire y'ubwo busabane. Reka umubwire ati ni wowe nshaka, ni wowe mugabane wanje, ni wowe heritage yanje. Ndasengera Mwami ishengero ryose ryanyumvirije, kugira ngo ntihagire n'umwe kuri wa munsi azofacinga les ténèbres kandi umuco waraje. Ijambo riravuga ngo uko umuco wari kuraza, wariko abantu bakunda umwijima bakawutisha uwo muco. Mwami Yesu, bohora umuntu wese aboheye gukunda umwijima gusumba umuco. Yaba amaze igihe mu bikorwa vyawe, yaba ari mw'ishengero, yaba yaje nk'umushitsi kumviriza indirimbo, reka umuntu wese aboshwe na Satani gukunda umwijima akawusumbisha umuco, umubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wese ari mu kino kibanza yaboshwe na Satani, yaboshwe n'umubisha, yaboshwe n'umunyagahahazo, yabohoke mu izina rya Yesu, abohoke mu izina rya Yesu, abohoke mu izina rya Yesu. Bohora Mwami, bohora Mwami, kiza Mwami, kiza Mwami. Mwami Yesu, ni wowe ukiza, ni wowe ubohora. Ndasabiye ukubohoka umuntu wese aboshwe. Mwami Yesu, nimba hari umuntu yumvise isoni z'ubwambure bwiwe, mushoboze guhungira kuri wewe, utwambika ubugetsi bw'umwana wawe Yesu Kristo. Ntihagire n'umwe urekera muri izo soni, ntihagire n'umwe atakarira muri izo soni, ntihagire n'umwe aguma muri izo soni, kuko intumbero ya Satani ni ukwica, ni ugucikiza, ariko intumbero yawe ni uko duhungira kuri wowe. Uravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, ndabaruhura. Nimwikoreze ingata yanje kuko itababaza. Mwicishe bugufi kuko niyoroheje umutima, munyigane maze namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Tanga uburuhukiro bw'imitima Mwami, mu gushoboza abantu kuguhungirako, kukwirukirako wewe Mwami twaremewe kuba bawe, wowe nyene twaremewe gukunda, wowe nyene twaremewe kunezererwa hejuru ya vyose, wowe nyene twaremewe guhesha icubahiro.
dushoboze kuguhurumbira wowe gusa Mwami, dushoboze kuguhurumbira wowe gusa Mwami. Turagukomeye amashyi menshi cyane.